turashimye ko muzindutse murumviriza Ijwi Ry'Amerika. radiyo Ijwi Ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu? Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Burundi amashamba n'impongo kama bigeramiwe na bimwe mu bikorwa by'abanyagihugu n'abategetsi. Biraguye ingene umuntu wenda gukotesha agakotesha ihegitare 30 za leta 20, abantu bagatanga amahera bagatangura kurima. Hariho umuntu ajejwe inzu 10, hariho umuntu ajejwe agacimbiri. Biragoye ko twaba twemeranyije. Uyu ni Innocent Banigwa n'inzigo, umuhinga akaba n'umushakashatsi mu bijanye no gukingira ibidukikije. Mu hirya nino kw'isi, Perezida wa Amerika Joe Biden yarayashitse muri Angola mu rugendo leta yiwe ivuga ko rwanditse amateka. Idonido yano makuru yose n'ayandi tubafitiye ni mukanyisasi. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'Ijwi Ry'Amerika. Amakuru tuyahera ku yagezweho irya nino kw'isi. Perezida wa Amerika Joe Biden yaraye ashitse i Rwanda ku murwa mukuru wa Angola, aho yakiriwe na perezida w'ico gihugu Fidel Niyongabo. Abandanye ino nkuru. Kuri uyu wa kabiri bitegekanijwe ko Perezida Biden abonana na perezida wa Angola Joao Lourenço ku murwa mukuru Rwanda. Bitegekanijwe kandi ko ashikiriza ijambo ari mu nyubakwa yibutsa abantu bajanywe kugirwa abashumba mu bihugu vyo mu burengero bw'isi. Kuri uyu wa gatatu bitegekanijwe ko Joe Biden afise imyaka 82 aja mu gisagara kiri mu kivuko ca Lobito kiri hafi y'ibirometero 500 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Rwanda. Aza gushimikira ku migambi y'iterambere Amerika yatunganije mu karere ico gisagara kirimwo. Ikivuko co mu gisagara ca Lobito cubatsemwo icicaro c'umugambi wa Lobito Corridor waronkejwe ingurane na Amerika, ishirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya n'abandi. Mbere y'urugendo rwa Perezida Joe Biden, leta ya Angola yaratangaje ko itariki ya 3 n'iya 4 z'uku kwezi kwa12 ari misi y'akaruhuko mu gihugu cose. Yarafashe ingingo zikomeye zerekeye umutekano ku mugwa mukuru Rwanda, igisagara kirimwo abantu 9,300,000. Urugendo rwa Perezida Biden ruzoba rushize mu ngiro umuhango yatanze mu mpera z'umwaka wa 2022 wuko azogendera akarere ka Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, ariko kandi arondera gukomeza igihagararo n'inyungu vya Amerika ku mugabane wa Afrika mu gihe Ubushinwa buriko bwongereza imitahe yabwo kuri uwo mugabane. John Kirby, umuhanuzi wa Perezida Biden ku bijanye n'umutekano, kuri uyu wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru ko urugendo rwa Biden ruhambaye cyane. Yavuze ko atari kubera gusa ari urwa mbere agize muri Angola mu mabanga yiwe ya perezida, ahubwo ni urugendo rwerekana kandi imigambi ashimikiye ko yo gukomeza urunani rw'ibihugu bikorana na Amerika mu makungu, hamwe n'imigambi yo gukorana ku rwego rukomeye rwo hejuru hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika. Fidel, iyo nkuru y'urugendo rwa perezida wa Amerika muri Angola turaza kuyinoganza mu mpera y'ino makuru, ariko imbere yaho Tim Ishimwe adutware muri Syria, aho intambara hagati ya leta n'imirwi irwana yafashe indi ntera. Muri Syria, intambara hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'inyeshyamba zitwaje intwaro yafashe indi ntera. Iyi mitwe yishyize hamwe ishyigikiwe na Turukiya hamwe na Hayat Tahrir al-Sham, umutwe wa Kisilamu washyizwe ku rutonde n'imitwe y'iterabwoba n'ibihugu birimo Amerika n'Uburusiya. Kuva muri 2011 aka gace kagiye kumvikanamo imvururu zatumye abantu babarirwa mu bihumbi amagana bapfa, abandi amamiliyoni bahatirwa kuva mu byabo. Umujyi wa Aleppo wibasiwe cyane wari uyobowe na leta ya Syria kuva muri 2016, kimwe mu bintu byagaragaye nk'impinduka zikomeye z'intambara mu gihe iki gihugu cyari gishyigikiwe n'Uburusiya. Icyo gihe uyu mujyi wari munini mu gihugu wambuwe inyeshyamba zawugenzuraga zimaze kuwangiza bikomeye. Ubu kugenda mu mihanda yaho no kwigengesera kuko ibisasu bihitana abantu buri kanya kandi nta nteguza. Ijwi Ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Perezida wa Chad Mahamad Idriss Deby Itno yatangaje ko igihugu ciwe giheruka guhagarika amasezerano ya gisirikare cari gifitaniye n'Ubufaransa kubera ayo masezerano yari yarataye igihe. Fidel Niyongabo aragarutse. Mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo kuri uw'Imana urangiye, Perezida Deby yavuze ko amasezerano atakijanye n'ivyerekeye umutekano na politike y'igihugu ciwe. Yavuze ko guhagarika amasezerano ya gisirikare n'Ubufaransa biri mu mugambi wo gushiraho igisirikare cy'igihugu cigenga kandi gifise ishaka rikomeye ryo gukingira abanyagihugu. Gushika mu bihe vya vuba ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyabona Chad nk'igihugu kibifitiye akamaro gakomeye
mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ka Sahel. Imigwi ikorana n'umugwi Boko Haram na leta ya Kisilamu irakorera cyane mu karere k'ikiyaga Chad. Ingingo ya President Itno yo guhagarika amasezerano ya gisirikare n'Ubufaransa ishobora gutuma inteko zose z'Ubufaransa ziva muri ico gihugu inyuma y'uko zihakoreye mu kiringo c'imyaka 60 kuva cikukiye. Chad yategetse muri uyu mwaka inteko nkeyi za leta zunze ubumwe za Amerika zikorera ku butaka bwayo kuhava. President Deby yavuze ko amasezerano ya gisirikare n'Ubufaransa atakamaro kaboneka yagiriye igihugu ciwe mu gihe cari gihanganye n'ibibazo bitari bike birimwo ibitero vy'imigwi ikora iterabwoba. Yamara yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye gukorana n'ibindi bihugu harimwo n'Ubufaransa. Fidel muri Namibia naho ivyavuye mu matora aheruka kuba bizomenyekana muri nondwi. Ibiharuro vy'ifatakibanza vyerekana ko umugambwe SWAPO umaze imyaka 34 ku butegetsi uza imbere. Fidel, abatavuga rumwe na leta bavuga iki kuri ayo matora? Abatavuga rumwe na leta bariyamirije ivyavuye mu matora, batangaje ko kongereza ikiringo c'amatora byari biciye kubiri n'amategeko. Vyitezwe ko ibiharuro vya nyuma vy'ivyavuye mu matora bitangazwa muri iyi ndwi. Abatavuga rumwe na leta batangaje ko bazoshingisha urubanza muri sentare kubera batazokwemera ibizoba vyavuye mu matora. Abanyanamibiya ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye batoye umukuru w'igihugu n'abagize inama nshingamateka. Umugambwe SWAPO uri ku butegetsi muri Namibia kuva ico gihugu cikukira mu mwaka w'1990. Yamara abanyagihugu ntibakibufitiye icizere kubera bahanganye n'urugero ruri hejuru cane rw'ubushomeri hamwe n'ibindi bibazo vy'ubutunzi cane cane ku bakiri bato. Inyifato irangwa mu bategetsi ya ruswa n'ibiturire byarambitse ibara umugambwe wahora ubonwa nk'uwahabuje abanyagihugu. Umugambwe utavuga rumwe na leta Independent Patriots for Change watangaje ko uzoshingirisha urubanza muri sentare ku vyavuye mu matora muri iyi ndwi. Iyindi migambwe itavuga rumwe na leta yatangaje ko izokwifatanya nawo muri urwo rubanza. Mark Henry Venani ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta Popular Democratic Movement yitoje mu mabanga y'umukuru w'igihugu yavuze ko amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye yerekeye igihugu n'akaranga kaco ka demokrasi. Yavuze ko ayo matora yerekeye igihugu gikorera abanyagihugu bose, abakene n'abatunzi, ko ayo matora atari y'abashaka kuguma ku butegetsi vyanke bikunde. Urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora muri Namibia rwateguye amatora rwatangaje ko atancuro ya kabiri y'amatora izoba n'aho abatavuga rumwe na leta bariko babisaba. Iyindi migambwe iri ku butegetsi mu karere ko muri Afrika mu manuko yarahanganye no gutakaza icizere c'abanyagihugu muri uyu mwaka. Ijwi Ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Rwanda. Ubuyobozi bw'ibohero rikuru rya Nyarugenge rifungiwemwo umenyesha makuru Theoneste Nsengimana bumwagiriza ko yanse kwitaba iburanishwa ryiwe. Nsengimana n'abanywanyi b'umugambwe Dalfa Umurinzi utemewe n'amategeko mu Rwanda bafunzwe bagirizwa ivyaha vyo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Eric bagira ubusa. Mu gihe urubanza rwari ruteganijwe gutangira ku isaha ya 3 za mu gitondo, ku isaha ya 3:37 gereza nkuru ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali yandikiye umucamanza mumenyesha ko Nsengimana umuyobozi w'ikinyamakuru Umubavu.com na Umubavu TV online yanze kwitabira iburanisha ku mpamvu gereza yisize bwite. Ni ingingo yakuruye impaka mu cyumba cy'iburanisha. Ubushinjacyaha bwumvikanishije igisa no gushidikanya ku byanditswe na gereza bwisunze ingingo z'amategeko ku miburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha bwabwiye urukiko ko iyo uregwa atitabye iburanisha nta mpamvu agaragaza kandi yarahamagawe byemewe n'amategeko urukiko rumuburanisha adahari. Gusa ubushinjacyaha bwongeyeho ko ibivugwa na gereza byari kuba byiza iyo nyir'ubwite aza kubyiyandikira ubwe. Ubushinjacyaha bwashingiye ku rubanza rw'umunyapolitiki Paul Rusesabagina bwibutsa ko igihe yatangazaga ko yikuye mu rubanza umucamanza atahise amuburanisha adahari, ahubwo ko habanje gusuzuma icyemezo cye mu nyandiko busaba ko no kuri Nsengimana byagenda bityo urubanza rugasubikwa hakazabanza kumenyekana ukuri kw'ibivugwa na gereza. Umunyamategeko Felicien Gashema wunganira umunyamakuru Nsengimana nawe yavuze ko yatunguwe no kumva gereza itangaza ko nyir'urubanza yanze kuza kuburana byibwirije. Yavuze ko amusura ku wa gatanu w'icyumweru gishize bari bumvikanye ko azaza kuburana. Umugore wa Nsengimana yabwiye Ijwi Ry'Amerika ko yari yamusuye kuri iki cyumweru cyashize yamushyiriye abana ngo baramukanye, uregwa mwizeza ko bucya aza kuburana.
Afashe ijambo umunyamategeko Gatera Gashabana, umwe mu bafite benshi yunganira muri uru rubanza, yagize ati bitandukanye n'ibyo twari tumenyereye, noneho ubushinjacyaha bwashishuje. Gashabana yavuze ko bidasanzwe ko hagati y'abaregwa n'ubushinjacyaha bavuganwe ku ngingo runaka. Avuga ko muri make ari indi ntambwe ubushinjacyaha buteye kandi ishimishije. Urukiko rwavuze ko imvugo z'uyu munyamategeko zitarimo kubaha uruhande baburana. Umucamanza yavuze ko bitari ngombwa guhita avuga ko basanzwe batumvikana n'ubushinjacyaha ku kiburanwa. Kubareganira n'umunyamakuru Nsengimana mu rukiko bashatse kugaragaza ko baba hari icyo bazi cyatumye atitabira iburanisha. Amakuru agera ku Ijwi Ry'Amerika aturuka ku isoko zizewe kandi zuzuzanya atubwira ko Nsengimana yaba afungiye mu cyumba cyegeranye n'icyo Sylvain Sibomana afungiyemo. Uyu imbere y'umucamanza yashatse gutinda ku mpamvu zatumye mugenzi we atitaba urukiko, ariko umucamanza aramucecekesha amubwira ko agomba kurangwa n'imyitwarire myiza mu rukiko. Sibomana yagize ati ejo nanjye nshobora kuba ntahari, hari impamvu adahari nshaka kubabwira. Urukiko rwibukije ko mu iburanisha ry'ibanze Nsengimana yari yavuze ko atazakenera umwunganizi mu mategeko. Felicien Gashema avuga ko uregwa afatanije n'umuryango we aribo bamusabye kumwunganira. Yavuze ko agiye gusaba kujya kumusura muri gereza akamenya impamvu yamuteye kutaza kuburana. Mu gisa n'impungenge, Gashema yasabye ko n'urukiko rwakoresha ububasha rufite mu kumenya ukuri kuri iki kibazo. Umucamanza yamwizeje ubufatanye iki kibazo kikava mu nzira mu mugambi wo gutanga ubutabera buboneye. Ukubura mu rukiko k'umunyamakuru Nsengimana bamwe batangiye kubihuza n'ibyabaye kuri mugenzi we Dieudonné Niyonsenga alias Cyuma Hasani wa Ishema TV. Cyuma Hasani yabuze mu rukiko ku rwego rw'ubujurire urubanza ruburanishwa dahari. Gereza yavuze ko ari ubwe wangaga gusohoka aho afungiye, mu gihe umuryango n'abanyamategeko bamusuraga akababwira ko gereza yangaga kumusohora ku bwende. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana wayoboraga Umubavu TV online na umubavu.com areganwa n'abandi bayoboke 10 b'ishyaka Darufa umurinzi ry'umunyapolitiki Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Nsengimana we aregwa ko yatambukije ku muyoboro we wa YouTube umuhango uzwi nka Ingabire Day. Ni mu gihe bagenzi be baregwa kwitabira amahugurwa no gusoma igitabo kibumbatiye insanganyamatsiko igira iti kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Urubanza rwa none rwaranzwe n'umutekano wakajijwe kuva mu marembo n'inguni by'urukiko kugenda ukagera mu cyumba cyarwo. Hagaragaraga abashinzwe umutekano, bamwe mu mpuzankano z'akazi n'imbunda, ndetse n'abandi bari bambaye gisivili. Abaregwa bose bamaze imyaka isaga 3 bataraburana mu mizi. Umwe mu baregwa yabwiye urukiko ko batangiye kwizera ubutabera kuko batatekerezaga ko bagezwe imbere y'ubucamanza. Niba nta gihindutse iburanisha rizakomeza ku itariki 5 z'uku kwezi. Bagira ubusa Ijwi Ry'Amerika i Kigali. Ijwi Ry'Amerika tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, aho amashamba cimeza yavuye ku bice 40% vy'uburinganire bugize ubutaka bw'u Burundi mu myaka y'igihumbi 1990 aja ku bice biri munsi ya 20% muri kino gihe. Inkuru yateguwe n'Ijwi Ry'Amerika iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Mu ntara zimwe zirimwo amashamba cimeza hamwe n'impongore kama z'igihugu, isoko ryacu ryagendeye amatati ni menshi hagati y'abanyagihugu n'abayacungera. Abanyagihugu bidoga ko impongore kama zibabuza gutera imbere. Nko mu ruhongore rwa Ruvubu ruri mu ntara ya Cankuzo, abanyagihugu bavuga ko ibikoko bigizwe hanini n'impongo hamwe n'inkende bibonera imirima. Ingorane ku iterambere ryacu kuko ntidushobora gutera imbere. Vya vyimburwa nivyo tuba twokuramo ico twambara, nivyo tuba twoguramo igitungwa dushobora gutama indimiro, abana bagafungura kubera ivyo twarimye, bakambara neza bakaja kwishure kubera ivyo twarimye, none ntibikunda. Ubu ho hageze ho mu gitondo abana bava muri iri barabara bagiye kwishure bagenda umutima ati zambogo ziraduhitanira abana. No kuvuga yuko 12 ziba zikingaho ziduga ziva mu mihana zisubira muri parike. Mw'ishamba rya Rusizi igice kinini caryo kiri muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza no muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, abanyagihugu eshavuriraniga ko abacungera iryo shamba bariko babanyaga amatongo yo kurimamwo. Hariho uruhande rwa parke n'itegeko ryo mu 2011 twebwe niyo twaba ntitwigeze dukugwayo. Twe dusaba ko abo dutunganiriza tukubahirizwa amatongo ya data na bamama badusigiye. Mu kibira co muri komine ya Mabayi iri mu ntara ya Cibitoke ku rubibe n'igihugu c'u Rwanda, naho hari abanyagihugu babangamiye ikibira kubera ibikorwa bitandukanye harimo n'ivyo gucukura inzahabu. Ico kibira gipima hegitari zirenga 5,000. Azari ntibashira arongoye igice c'ico kibira ku ruhande rwa Mabayi. Ukuntu banye n'ishamba ntagari neza kuko hari ibikorwa bakorera mu ishamba. Gutsenya y'inkwi, cukura y'inzahabu, ubucukuzi bw'inzahabu rero bwonona
konona vyinshi, umva barasitagura ibiti, hariho n'ibikoko bica bihunga kubera byabuze ibiti bibamwo. Nubwo ishamba ryose rifise ico ryisangije ku bijanye n'uwo mwumvikano muke hagati y'abanyagihugu n'abayacungera, umuhinga akaba narongoye ishirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije avuga ko bafatiye ku matohoza bakoze abajejwe intwaro aribo ntandaro y'ayo matati. Turagenda turabibona n'ahandi mu gihugu aho usanga abakozi ba leta bafatira ku mabanga baba bajejwe cyangwa baba bafise amabanga baba bajejwe ahera, bakagira tutireka tugire natwe twishumbushije twarakoze, bakagenda batanze ahantu babesha abantu baparanganije abantu. Ni nk'ibi mwumvise biriko biraba aha mu Maramvya aho haza umuntu agafata ahantu ha leta akahakotisha yita ko ari umukozi wa leta. Ivyo rero ntashobora kubikora atakuboko kw'abajejwe intwaro kurimo, nivyo twagiye tubona hatari hake. Biraguye ingene umuntu yoza gukotesha agakotesha ihegitare 30 za leta 200, abantu bagatanga amahera bagatangura kurima, hariho umuntu ajejwe inzu 10, hariho umuntu ajejwe agacimbiri. Biragoye ko twaba twemeranyije. Kukaba nkako aba banyagihugu bo ku mutumba wakagaragara mu kiyaya ca Rusizi bavuga ko baja kurima amatongo bakose. Uyu numwe muri abo avuga ko hari gihe bakotera abajejwe gucungera ishamba, ahandi naho bagakotera abanyagihugu nkabo. Tugiye gukora tugiye kukivi kubera ko benshi bararimye muri ico gihe bahawe nabo, mugabo mu mwaka ugira kabiri bene naho bari bahawe n'ishira hamwe bacaravuga yuko ata muntu numwe ashobora kuhakorera batabahereje amafaranga kubera ko amatongo ari iwabo bahawe n'ishira hamwe. Niyo mpamvu rero uno munsi tugira intambamye yuko tuje ku kivi abo bajejwe park baca baza bakwaka amasuka batefuza yuko tworima kubera ko ivyo bintu babahaye ubwa mbere batigeze babironka kuri uno munsi. Ubajije uwo bakoteye ntibamuvuga izina canke ngo bamwerekane. Umwe muri abo twashoboye kumenya avuga ko yahawe n'ishirahamwe adashobora kudondora, ariko ku matohoza yakozwe n'isoko ryacu avuga ko hari bihangange mu gisirikare n'igipolisi hamwe n'abajejwe inama mpanuzi wa jambo ya komine Gihanga bakotesheje amatongo yo muri iri shamba rya Rusizi. Musitanteri wa komine ya Gihanga asigura ko komine yashizeho umugwi ujejwe gutohoza ibijanye n'ayo matongo ya Rusizi. Abanyagihugu bavuga ko bariko baranyagwa. Leopold Ndayisaba avuga ko uwo mugwi bawushizeho babisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuko abanyagihugu bari bitwaye ku mukuru w'igihugu. N'inama ya komine yagizeho umugwi nawe araja kugira amatohoza kuri abo bene igihugu bavuga ko parike yatwaye amatongo. Rero umugwi waragiyeho wagize n'intonde, izo ntonde rero turazitosora turabe neza ko atari ko arabeshi kuvuga n'inkomoko, kuko uzosanga benshi ari abantu bari bahawe amatongo n'umushikiranganje nabura amatari n'abandi bavuga ko bahoze bahaba kuva kera. Rero ariko ico bomenya coco nuko leta ikeneye itongo irarikoresha icishaka. Mwishirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije babona atantambamye yari kwiye kuba kuri leta mu guhana abo bategetsi bagize uruhara mu konona ibidukikije. Umuhinga inosabanirwa n'inzigo kuba byo ugaragara koko ko batanze amahera bakaronka n'imbusha vyakozwe n'abakozi ba leta, ubu mbere biroroshe tugira tuti duriwe duhishije kuva mu 2005 nta yindi leta iracaho, leta y'umugambwe CNDD-FDD. Abo bantu baroshe gutora kugenda mu marisa ati hajya hatwara nako ico gihe abantu bakabazwa. Duriwe duhishije hariho n'itegeko ry'uko ubunyi wononye bamubaza ibyo abayononye amakari. Iryo tegeko naryumvise rica mu n'amashinga amateka. Uyu muhinga arongoye ishirahamwe twese hamwe dukingira ibidukikije avuga ko amategeko mu bijanye no gukingira ibidukikije atomoye neza kuva ku ibwirizwa shingiro ry'igihugu, agahaze akaba ari kudakurikizwa. Atanga akarorero k'ingene impongore zivogerwa kandi ingingo ya 24 y'integuro y'itegeko inimero 100/222 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2011 ivuga ko gukoresha amatongo akikije uruhongo kama n'uturere dukingiwe birekuwe gusa n'imiburiburi ku metero 1000 y'imbibe nyezina z'uturere dukingiwe. Kubwo uyu muhinga inosabanirwa n'inzigo avuga kandi ko ibihe by'amatora mu Burundi bihungabanya abategetsi ku buryo badasubira kwitwararika iby'igihugu cabajeje harimwo ibi byo gukingira ibidukikije. Ijwi Ry'Amerika turacabandanya n'amakuru ya kino gitondo. Kwa Mungu w'indwi duheruka gusozera, isi yarahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ubwandu bwa virusi itera sida. Ishami rya ONU ry'itamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ritangaza ko kugera ino saha afise ubwandu ku isi yose ari 39,000,000. Mu babangamiwe harimwo imirwi y'abadandaza imibiri yabo bita abamaraya. Inkuru bimenyesha amakuru y'Ijwi Ry'Amerika Juma Majanga ari mu gisagara ca Mlolongo muri Kenya mu isomerwa na Ejoni Mukankusi mu Kinyarwanda. Nakazi kenshi muri iki kigo nderabuzima gikozwe muri kontoneri giherereye mu mujyi wa Mlolongo rwagati muri Kenya ku muhanda munini w'imodoka zihuta Nairobi Mombasa.
ni rimwe mu mavuriro 7 aherereye mu bice byambukiranya imijyi yo muri Kenya n'indi 50 mu mpande zose z'uburasirazuba n'amajyepfo y'Afurika. Ayo mavuriro acungwa n'umuryango udakorera inyungu uzwi nka North Star Alliance. Atanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bahora mu ngendo nk'abatwara amakamyo, abakora uburaya n'abaturage basanzwe bafite aho bahurira nabo. Hanini Mwazihe ni umuyobozi wa porogaramu za North Star Alliance. Uko bagenda bava hamwe bajya ahandi, serivisi z'ubuzima zifite ireme zigenda zigabanuka. Niyo mpamvu tugomba kubegera kandi tukabegereza izo serivisi, bityo bigafasha mu by'ukuri kugabanya uruhererekane rw'ubwandu cyangwa se guca uwo murunga. Minisiteri y'Ubuzima ya Kenya ivuga ko abashoferi batwara amakamyo akora ingendo ndende n'abakora uburaya bafite ubwandu bwa virusi itera sida ku rwego rwo hejuru n'ubw'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uwo twise Patrick w'imyaka 75 y'amavuko amaze imyaka hafi 50 atwara ikamyo. Aha ntidukoresha izina rye nyaryo kuko atifuza kumenyekana. Patrick avuga ko yipimishije virusi itera sida nyuma y'urugendo rw'akazi muri Botswana agasanga yaranduye. Yagize ikibazo cyo kubona imiti ye mu bihugu bimwe by'amahanga, ariko ubu kubw'imikoranire y'amavuriro y'umuryango North Star Alliance ashobora kubona imiti mu buryo bwambukiranyije imipaka. Ukiwa uko na ile kadi ya hospitali unafika pale, ubu nshobora kwinjira mu ivuriro iryo ari ryo ryose nitwaje ikarita yanjye, kandi iyo nyiberetse bayirebaho bakamenya ubwoko bw'imiti yanjye bakayimpa. Niba ari 4 muri 5 bazi imiti nandikiwe na muganga. Kama ni 4 au kama ni 5 anajua zile ambaye atakupatia. Catherine Wanja ukora umwuga w'uburaya unahugura bagenzi be bo mu mujyi wa Mlolongo yabwiye Ijwi Ry'Amerika ko abashoferi b'amakamyo ari abakiriya babo beza kuko bakanguriwe ingamba zo gukumira indwara. Abashoferi b'amakamyo bafise imiryango yabo, rero tubwirizwa gukoresha agakingirizo kugira ngo turinde umukiriya wacu kandi tunamurindire n'umuryango wiwe. Kugira ngo bashe kugera ku bantu benshi, umuryango North Star wifashisha serivisi z'ubukangurambaga ufatanyije n'abaturage. Eunice Mwikali afite inzu yakira abagenzi n'akabari mu karere. Avuga ko ubufatanye hagati y'abakora ibikorwa bibyara inyungu nk'ibye n'ikigo nderabuzima bwafashije kwigisha abakiriya biganjemo abatwara amakamyo n'abakora uburaya. Nk'urugero, tubagira inama yo gukoresha agakingirizo kugira ngo birinde. Tubagira inama rero yo kuza muri North Star kuko twihuje nayo kandi batanga serivisi ku buntu. Igihe kandi banduye bakibagirwa imiti yabo, tubabwira kuza muri North Star aho bashobora gufatira iyo miti igihe icyo ari cyo cyose. North Star ivuga ko yatanze serivisi z'ubuvuzi ku barwayi barenga 180 bo mu karere mu mwaka wa 2022. Abenshi muri bo bakaba ari abashoferi n'abakora akazi k'uburaya. Ijwi Ry'Amerika ngaruke ku nkuru nari nabemereye mu ntango zano makuru. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayashitse muri Angola agiye gushimangira iragi ry'ubutegetsi bwiwe ku bikorwa remezo ku mugambi ufitiye akamaro kanini uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. N'umugambi munini wa gari ya moshi witwa umuyoboro wa Lobito. Inkuru Ijwi Ry'Amerika yateguye mu Congereza yashizwe mu Kinyarwanda n'umenyesha makuru wacu Temistokle Mutijima. Lobito Corridor, umuhora wa Lobito tugenekereje mu Kinyarwanda, ni umushinga w'ishora mari rya miliyari 5 z'amadolari ryakozwe mu nzego nyinshi zinyuranye. Uyu mushinga ugamije kuvugurura no kwagura umuhanda wa gari ya moshi wa Bengera w'ibirometero 1300. Uyu uzahuza icyambu cya Lobito cyo muri Angola ku nyanja ya Atlantika kimaze imyaka 120 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyiciro cya kabiri cy'uyu mushinga kikazahuza iki cyambu n'igihugu cya Zambia. Igice kinini cy'ingengo y'imari y'uyu mushinga watangajwe mu kwa 9 kwa 2023 kizatangwa n'ikigo Partnership for Global Infrastructure and Investment PGI mu mpine. PGI ni ikigo cyashinzwe mu 2022. Gahunda y'ishingwa ryacyo irangajwe imbere na Perezida Biden wa Amerika. Umugambi w'ishingwa ryacyo uhuriwemo n'itsinda ry'ibihugu 7 bya mbere bikize ku isi. Uwo wavuye muri gahunda yabyo byise Build Back Better World, kongera kubaka isi nziza tugenekereje mu Kinyarwanda. Iyo gahunda yatangijwe mu 2021 nk'uburyo bwo guhangana na Belt and Road Initiative, gahunda y'Ubushinwa yibanda ku kubaka ibikorwa remezo muri Afurika.
nutangira gukora uyu muhanda uzongera cyane uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi arimo kobalite n'umuringa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Aya ni amabuye y'ingenzi cyane mu gukora imodoka zitwarwa n'amashanyarazi. Nk'uko raporo y'inteko nshingamategeko ya Amerika ibyerekana, 80% by'ibirombe by'amabuye y'umuringa bya Kongo bifitwe n'Abashinwa. Ubushinwa bugenzura hejuru ya 85% by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Kongo y'imboneka hake ku isi, harimo na 76% bya kobaliti y'iki gihugu. Kuwa kabiri w'icyumweru gishize mu kiganiro yahaye abanyamakuru ubwo yari kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Helena Matsa, umuhuzabikorwa wa PGI, yavuze ko umuhora wa Lobito witezweho kugabanya ikiguzi cy'ubwikorezi, kugururira amayira ahantu h'ubutaka burumbuka no kwihutisha iterambere ry'ubukungu rihangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Madamu Matsa yavuze ko ishoramari ry'ikigo PGI rizongera umusaruro w'ibikorwa remezo hamwe n'imishinga nko guteza imbere amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, kongera imiyoboro y'amashanyarazi mu gihugu ndetse no kubaka inganda zisukura amazi. Uyu mushinga ushyigikiwe cyane na Perezida Joao Lourenço wa Angola. Angola ibereyemo Ubushinwa umwenda wa miliyari 17 z'amadolari, ni ukuvuga arenga 1/3 cy'umwenda wose iki gihugu gifite. Uyu mwenda hanini wagiye uza mu nguzanyo zo kubaka ibikorwa remezo, byombi hamwe na peteroli y'iki gihugu bikaba byarafashije mu izahuka ry'ubukungu nyuma y'intambara igihugu cyamazemo imyaka 30 yarangiye mu 2002. Mu kwezi kwa munani kwa 2022 ubutegetsi bwa Biden bwatangije gahunda nshya y'ingamba zigamije imibanire na Afurika. Iyo gahunda igaragaza Afurika nk'ahantu h'ingenzi ku nyungu z'umutekano wa Amerika. Mu mpera z'uwo mwaka kandi Perezida Biden yakiriye inama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika, aho yijeje ko Amerika igiye gukora ishoramari rya miliyari 55 muri Afurika mu gihe cy'imyaka 3. Francis Brown, umuyobozi mukuru ushinzwe ibibazo bya Afurika mu kanama ka Amerika gashinzwe umutekano, kuwa kabiri w'icyumweru gishize yabwiye abanyamakuru ko iryo shoramari rigeze ku kigero cya 80% rishyirwa mu ngiro. Icyakora Mvemba Pezo Dizorere, umuyobozi wa porogaramu ishinzwe Afurika mu kigo cy'ubushakashatsi Center for Strategic and International Studies, avuga ko menshi muri aya mafaranga yashowe muri porogaramu zisanzweho kandi ibyo bitazanye imishinga mishya migari cyane iboneka ku muturage usanzwe w'umunyafurika. Iyo mu mboni z'uyu musesenguzi ikaba ariyo mpamvu Lobito Corridor ikora ikinyuranyo. Mu gihe perezida watowe Donald Trump azatangira inshingano mu kwa mbere kuje, hari abibaza niba imishinga migari muri Afurika nka Lobito Corridor izakomeza no kuri ubu butegetsi bushya. Mu gihe bamwe bafite impungenge ko umuhate wa Amerika kuri Afurika ushobora kugabanuka bitewe n'ihame ngengamitegekere rya Trump rya America First, abasesenguzi bo bashimangira ko nta mpungenge zikwiye kubaho. Ibyo bakabishingira ku kuba no muri manda ye ya mbere ubutegetsi bwa Trump bwaragiye bushyiraho gahunda zigamije iterambere rya Afurika. Izo zirimo iyiswe Prosper Africa yatangijwe mu 2018 igamije guhuriza hamwe serivisi za guverinoma zafasha abashoramari b'Abanyamerika gushora imari yabo kuri uyu mugabane. Temistokle Mutijima urakoze. Ni no kuri we duce dusozera igice ca mbere c'amakuru yacu cuno munsi. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe. Nshimire abagize urara bose mu itegurwa ry'ano makuru, muri bo harimo Etienne Karekezi yaraduhagarikiye na Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma. Ekipe ya kino gitondo tubipfurije kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Hanje tuzongera ku munsi wa gatatu. Until you're 9. Baby, you know you got the micro skill, you look so fine.